Eka ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. N'umwanya wayagezweho ariko aravugwa cane. Ano makuru yacu turaza kugaruka ku nkuru y'umubabaro yiriwe iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru yababaje abatari bake, iyo nkuru akaba ari iy'umwana yapfiriye mu bitaro kubera abaganga banse kwakira nyina wiwe ngo bamufashe. Turaza kubabwira ivy'iyo nkuru yiriwe iriko iravugwa, ariko nanone tuze no kubabwira abo boba batumye uyo mwana apfa. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Mu nkuru zindi zigarukwako cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ni inkuru zirabana n'amafaranga yahinduwe, inoti y'ibihumbi 10 n'iya 5. Imyidogo ibandanya iba myinshi mu banyagihugu baba bakeneye gutora amahera yabo ku makonte yabo, ariko nanone hakaba hadutse abariko barikika mu kiza bagakora amanoti atariyo. Ayo manoti bakaba bariko barayakwiragiza mu banyagihugu kandi ari amanoti atariyo, amanoti atakozwe na BRB. Komera aya mahera hamaze gusohoka pirate. Hariho umubanyi murabe muri izi noti zibiri nafotoye, iyo yo hasi niyo dori, iyo hejuru ni pirate. Hariho umubanyi yibwe muri quartier Busoro, yari yasize umwana mw'ibotike, umwana asanutse avyina ngo papa bansigiye dori, asanga ni pirate. Abaza umwana ati none uwayaguhaye ajanye, aramubuze. Rero amahera muri zone ariko arasirikira aya mahera ya pirate mashasha. Aya mashasha bamaze kuyapirata, mukwiragize hose turabe ivyo bisuma ko vyoteshwa biti. Turaza kubigarukako no kuhagabira maze bataza kubaha inoti zitarizo. Ngizo ingingo nkuru nkuru ano makuru agiye kugarukako, ariko turaza no kubabwira izindi zitandukanye. Hari hamaze iminsi hari igikorwa co gukura inoti za kera z'ibihumbi 15 mu gihugu cose. Muri ico kiringo cose haragiye haribonekeza ubukene bw'inoti nshasha zasubiriye iza kera, ndetse hakaba hari n'igitigiri ntarengwa umuntu yararekuriwe gutora. Gutyo bituma abantu binjira mu bushomeri, ubuzi bumwe bumwe burahagarara. Mu gihe ico gikorwa caheze kw'igenekerezo rya 17 Ruheshi 2023, abanyagihugu bari biteze ko guhera kuri uwa 18 Ruheshi 2023 bashobora gutora amahera yabo bipfuza nk'uko vyatangajwe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Ariko aho twaciye kuri uno munsi igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 kuri Kopeke Gihosha twasanze imyidogo ari myinshi, aho ata muntu yararekuriwe gutora ayarenga ibihumbi 100. Umunyagihugu yarituye iyo Kopeke Gihosha, akaba yayaze n'abamenyesha makuru, aho yavuze ati tumaze indwi ataco dukora kubera ata mahera dufise mu nzu. Ubu narinzi ngo ngira mpebe ndonye uko nkora maze nshobore kuronka ico mfungurira abana, ariko ibihumbi 100 no bijana kurangura iki? Uyundi nawe ati nk'ubu ndi mu rwubako nari nkeneye nk'imiliyoni 3 kugira ngure imbaho, nongere ndihira umwana amahera y'ishure ibihumbi 200. None nca ndabigenza gute ko bariko bakora ibibazo? Tubajije abakozi b'iyo Kopeke batumenyesheje ko ata mahera ahari, ndetse n'ayahari yaraye aheze barindiriye ayandi. Ico kibazo rero kibura ry'amanoti kikaba gihangayikishije cane. Igitega nyidogo ni myinshi ku bashaka kubikura amahera muri Kopeke Gitega. Kuri uyu wa 19 Ruheshi 2023 gushika isaha 4:30 z'agatondo nta muntu n'umwe yariko arakigwa kugira abikura amafaranga. Ukihashika
wabona imirongo miremire y'abarindiriye kubikura amafaranga. Imyidogo yari myinshi muri abo bantu, bamwe bavuga ko bababajwe nuko urudandazwa rwabo ruca ruhungabana, abandi bakavuga ko bashaka amahera yo kwivuza no gusoma ibifungurwa. Hari n'abari bababajwe n'umwanya bataye kuko utazogaruka. Abanywanyi ba Copec Gitega bagasaba ko ico kibazo cotorega umuti kugira umuntu abike yongera abikure uko abishatse mu mwanya wabigenewe. Kwizerimana David ni umunyabigega wa Copec Gitega avuga ko kuba hageze iyo saha bitarakunda ko abantu babikura ari uko ata mahera Copec Gitega yari ifise, ko bari barindiriye ko amabanki abaha kandi ko bayaronse baca bayatanga. Hafi isaha 6 z'umurango ababikura bakaba batanguye kubakira, ariko ntawarekuriwe kubikura ibihumbi birenga 300. Ni mu gihe ababika bo bakiririwe kuva mu gatondo kandi babika ayo bashaka atagiharuro gifatiweko. Ivyo bikaba biruko mu gihe kuwa 17 Ruheshi 2023 Banki Nkuru y'Igihugu BRB yari yasohoye itangazo rivuga ko kuva kuwa 18 Ruheshi ingingo zishinga igitigiri c'amafaranga umuntu abika canke abikura zihagaritswe. Tugaruke ku nkuru nari nakubwiye, ariko imbere yuko tuva kuri izo zirabana n'amahera, hari abariko barikika mu kiza maze bagakora amanoti atariyo bakayahendesha abanyagihugu, ni ukuhagabira hatagira uwubahenda akabiba utwanyu. Tugaruke kuri ya nkuru y'umwana uruyoya rwapfuye kubera abaganga barangaye. Kuri uyu wa gatanu mu gitondo igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, ibitaro vy'ababikira ku Musaga vyaraye bihekuye umuvyeyi yaravyituye kugira bamufashe kwibaruka umwana wiwe wa mbere. Umuvyeyi yaratakambye asaba abaganga bamufashe kuko umwana yamwumva yamaze gusohora umutwe. Abaganga bati kura induru ngaho abagore bibarutse irya mbere baradeka. Umuvyeyi ati vy'ukuri ntabara ndapfuye. Abaganga bati oya taha ntiharagera uzoza après 6 jours. Ati umuvyeyi basi ni mundabire mu cuma kuko meze nabi. Babonye vyanse niho gusuguma umuryango waho bibarukira agize ngo arinjiye, umuganga amukubise ikofe umuvyeyi araturika aratarika nka hariya. Umuganga aja kumwakira, ariko nanone kuko uyo muvyeyi yaramaze gusinzikara akaba vyamuviriyemwo ikintu gikomeye cane. Umuvyeyi aratarukira nkariya kubera ikofi bari bamukubise umwana yari yamaze gusohoka. Umuganga abibonye amubwira ngo ca ngaha wa kirofa we. Umuvyeyi ati nukuri biranse kuko umwanya yaramaze gusohora ibitugu, kuko umwana yaramaze gusohora ibitugu. Umuganga asubira akubita umuvyeyi, yumva umwana ararize. Umuganga aja kumwakira, harya amufise umwana aramunyererana aca akubita umutwe hasi abaracikanya. Umuvyeyi ati murampa umwana wanje, ibitaro biti tuve mu maso. Uwo muvyeyi akaba yatahanywe mw'iryo joro n'abiwabo, ubu akaba arindiriye ubutungane bugira ico buvuze ku rupfu rw'umwana wiwe. Turasavye dawe w'abarundi vy'ukuri agira ico avuze kuri uyu muvyeyi. Ngiyo inkuru iteye agahinda yiriwe iravugwa cane mu gihugu. Abaganga bo kuri ivyo bitaro bakaba bagirizwa ko bagize uruhara mu rupfu rw'uyo mwana, kandi ko biboneka ko bahohoteye cane uyu muvyeyi yaragiye kwibaruka. Inkuru rero ibabaje kandi iteye agahinda ku bayumvishe. Iyi nkuru ikaba yababaje abatari bake cane cane abavyeyi bazi uko
kwibungenza birusha no kuvyara umwana birusha. Gutyo rero bakaba basaba ko ubutungane bwokora kugira abo bakoze iryo bara bahanwe bakubitwe intahe mu gahanga. Mu gusozera hano makuru wewe niki wovuga kuri ino nkuru? Katubabwire ibiriko birabera muri komine Taba. Abanywanyi 13 ba seneri bamaze imisi 10 bahagaritswe muri komine Taba ni mu ntara ya Gitega. Hari abanywanyi 13 b'umugambwe seneri bahagaritswe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatandatu no mwaka wa 2023. Abo bakaba bavuga ko bafashwe bariko basangira agacupa, ubutegetsi bwo bubagiriza ko bariko bakora inama itarekuwe n'amategeko. Bafashwe n'umunyamabanga ntayegayezwa wa komine aherekejwe n'abapolisi, baca baja gufungirwa mu gasho ka komine Taba. Amazina y'abafashwe ni Nzeyimana Zakari, Ntacoyampaye Edouard, Ntahondi Nestori, Martino Rusange Pierre, Nyawenda Emile, Ntakarutimana Suvisi, uyundi yitwa Nyabagigwa Silvestre, Macumi Emile, Hatungimana Celestin, Ntahomvukiye Leo, Mwafrika Silvestre, Ntibasiga Anselme. Amakuru twaronse no munsi avuga ko izo nyankamugayo zahavuye zunguruzwa zijanwa ku mugwa mukuru Gitega. Amasoko yacu ntaramenya aho abo bantu baraye rino joro. Muri abo hakaba harimwo umukenyezi afise umwana muto. Mu Burundi abategetsi bavuga demokarasi ariko ibikorwa bikabavuguruza. Haraciye ingani duhinduka igihugu ata munywanyi wa seneri arekuriwe kwicarana na mugenzi we. Aka nakamaramaza mu gihugu. Ngizo inkuru zari zigezweho zavugwaga cane. Wipfuza kuraja uba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe kuri wewe ukoresha YouTube y'icongereza. Namwebwe mukoresha YouTube y'igifaransa muraraba handitse ijambo abone, maze mufyondeko kugira dushizeko inkuru muze muca muraronka notification ko dushizeko inkuru bishasha biba bagezweko bivugwa irya nino. Ibihe vyiza nivyo nabipfurije, mu kanya turaza tubaha n'izindi nkuru zitandukanye. Nimuze gucikwa n'inkuru ivugwa kuri Reveriyano Ndikuriyo, ni umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru secrétaire général, nawe ivyiwe vyoba bitifashe neza. Inyuma ya General Alengiyome Bunyoni nawe ngo yoba agiye kubogozwa, kandi Ndayishimiye arafise umugambi wo kumuta mu mvuto. Urukurukuru niyo nkuru vyatanguye kunugwanugwa no kuvuga cane, ariko nanone tukaba ari vyo twegeranije turaza kubaha umuco kuri izo nkuru zose ziriko ziravugwa. Mukanya ndaza nzibashikiriza.